mu rugo kwa No Husky na Fanny Lavine ariko kandi rero kwa d'abord ni mu nzu nshasha gashireko ubona ameze gute I'm confused mutwereke d'abord cyangwa muri mwinjira mushaka hangene hasa hangene hasa wow muri sinema harimo amafaranga menshi muri sigari muri sinema nta kandi kazi mukora wow aha mu rugo ariko bataba hari amafoto mu nzu wow wow no ibi bintu abona bidasanzwe d'abord igidasanzwe muri ibi ni iki kuba umuntu ashobora kuba muri ino nzu turaza gutembera turaza kuhabona abona ko ari television nziza television nziza kandi nshasha ntabana shimana n'imisi myinshi yego bro yego kwera cyane nukuvuga ikintu cyose kiri ngahanya ndafite na microphone mpara nkoresha ama content ni ibintu by'umunezero n'ibyo kwishimira cyane kubera ko ntibyari byoroshye uretse ko n'ubu bitoroshe hariho abo twahereye kuri 0 turi kumwe gushika uyu munsi hantuka ngira baraza kunshingira nawe bamwe ariko harongira ngo nabandi bamenye kwera amagume kanaka abagume mvuze amagume ucuvuga ati ibihe by'ibibazo ibihe byo kuvuga Fanny Lavine umuntu adashobotse kiniki kwasanga bace bavuga ati ico kintu kidashobotse ni giki bakaca kumenya uwo muntu bakaca bamperereza bonyene ubwabo bakaca bavuga ati wa ahubwo rero uwo muntu uti ni fresh hakaba hariho nabandi baje kubera ko narose umugabo wanje yitwa Kezimana yacagira amafyeri oyingo yashaba romantique sabya mone vraiment baye romantique vraiment No Husky wow yo no kali hariho n'abandi rero nako ndavuga hariho n'abandi baje kuva ndose umugisha wanje sikenda mwitanzanya umugisha umugabo wanje kuko umuntu adasanzwe Kunda mutera imito umugabo wawe none be kuca wirabishaki oya ahubwo yabwo yabaye romantique sebwe genda mubona yabaye romantique afite yabuze ko yifata ariko nkaregeye Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye komeze neza muri hose. Mwiriwe cenke mu TV na muri my name is Franny the Answer. Iyi ni African TV. Welcome always muzogira subscribe kuri channel tugushimira cyane gose. Ariko rero tugenda n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bwa subscribe, sharing ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ariko rero tugiye kunzu shash Fanny Lavine na No Husky nka solution couple nk'umuryango wabo baguze inzu shasha baguze aho bona yuko ari inzu idasanzwe ugerege twakora kuri portail utarinjira indani ariho kandi ni ku munsi wo guhura kwa Fanny Lavine na No Husky n'abakunzi ba solution couple n'abakunzi ba filme zabo basanzwe bakina no munsi aho baza guhura aho ari ikintu ciza cyane gose baza kuganira bigiye bitandukanye muraza kubona no rugendo kuva ku ntango gushika mu mpera ingwe tugende tubereke inzu shash ya Fanny Lavine na No Husky nka solution couple baguze yes ni ibintu vyiza kandi biteye igomwe gumana natwe imyiteguro idasanzwe abona yuko tukiri mu gatondo ariko imiteguro ari myiza sengo duye kuganira kumbure hama tuze kumenya d'abord koko niko kuri bega bimeze gute yes gumana natwe asante sana meze neza n'amata mu gitondo wow biraryoshe afite kwa bord gusa nta mushusho nari vipi meze neza yego ndashima nandi gute yego ngumiriza ibintu ni sawa inawaka voilà meze neza rero fresh kaka mabuja urakoze cyane kunya kivuguto amata yo mu rugo kwa Fanny Lavine Fanny Lavine nguyu bavuga mu rugo kwa No Husky yewe igusha kandi ugomba urugura rero niwe yandongoye rero urumva umuhungu icyo do niwe yandongoye rero urumva ngende ko ndara reganya mikrofone yawe ntirikiraki iyo ndiyo nyine ntirikiraki waje wiraka okay iki nawe mwanyiraza kuzima nawe mwanyiraza kuzima mu rugo kwa No Husky na Fanny Lavine ariko kandi rero kwa d'abord ni mu nzu nshasha gashireko ubona ameze gute I'm confused mutwereke d'abord cyangwa muri mwinjira mushaka okay mwaramutse gute tumeze fresh ariko turabona ko turi mu myiteguro turafite akamuka kabanza umushinga nahi d'abord yo uru rugo d'abord twagwinje ryari imbere yuko tuza kwinjira indani urugo ni rushasha rumaze iminsi urumva
urugo rumaze iminsi mabuja pore na michoko basi erega aho umuntu hose umvire ndakubwire aho umuntu hose afise urugo ntaba ahaba ico mu gitahura aho umuntu donc urashobora kugira inzu zibiri zose utazibamo kubera umuntu nawe wogira imodoka zitandatu zose ntibuzigenderamo icyarimwe naho bari ntiwicara mu maplace naho bari ntiwicara mu maplace yose rero urumva urashobora kuba ari urugo mfise ariko atari homba yes okay ibi turaza kubigaruka ko mu nyuma mabuja muzase mudutembereze ariko kandi kandi wowe genda utembera ushaka shaka tujane okay basubira kora basi turatembera mwana haningene hasa hasa wow muri sinema harimo amafaranga menshi uri sirikari muri sinema twitwa nta kandi kazi mukora wow aha mu rugo ariko bataba hari amafoto mu nzu wow wow no ibi bintu abona ibidasanzwe d'abord igidasanzwe muri ibi niki kuba umuntu ashobora kuba muri ino nzu turaza gutembera turaza kuhabona abona ko ari televiziyo nziza televiziyo nziza kandi nshasha ntabana shimana n'imisi myinshi yego vraiment yego kwera cyane nukuvuga ikintu cyose kiri ngahanya ndafite na microphone mpora nkoresha ama content abara barabiganira izindi umukoresha wow aha akana si mu Burundi ibi bintu muri giwanyu birahari si bisanzwe vraiment ega ufite akana kabati babandi bakunda kubika ivyombo ubu rero baragira bakagira nka comptoir ngaharimo ibiyiko harimo amasahani nahajya aha nyine ho ari muri cuisine abagabo muri cuisine ndakwereka kumva manura besto ndabe no video ndaye ari mutugaburira none ari mutugaburira wow ndo ivi iyi mashini ni iyi si mashini ni yo gutekera ko niziko aha hariho gaz sinayikweretse ngo ndakwereke gaz gaz iyi hapa unachomeka unafuna washa pale kubera kurabira ini microonde microonde akanako nako gushusha amazi ka bityo amaji bityo yani mashini mazuri vraiment kabyano hantu aha hantu umuntu ashobora kuhicara ariko arafungurira table ni nkazi ya table zo gufungurirako ntubone ko hari intebe haje uca wicara haje cyane tukanwa pako frigo pale nyuma tunafata tunapoesha hapa wow tunakunywa hapa okay imbere ko dusohoka gatonya imbere ko duca tubandana no mu bindi kubera ko no munsi udasanzwe ari greet and meet yaba ni ibintu bidasanzwe ahari abakunzi bafanira ahubwo ikintu cyamwe twari gutangura kuvuga turakabishije abantu ino channel yitwa African TV Plus hariko please nyaho mutakabona ni channel ije guhindura ibintu ndazi ko abantu bamaze kubibona ko ama video make bamaze kubona ko ari channel itandukanye n'izindi genda supporting abantu bahora bayiraba irangyohera tumaze kubona igitari gito kuno basanzwe bayikora ko abari imbere nabo mutari ko murabona inyuma ariko mubashigikire mu abantu bakunda Solution Cup abantu bakunda Fanny Vina bakunda Nohaske mubashigikire abantu bakunda iterambere ry'u Burundi biraryoshe kumva yuko haje urundi gwaruka abagomba gukora ibintu bitandukanye n'ivyo abari bahari basanzwe bakora apana kubera ko bi distance cyane bagomba gukora akajegare ariko kubera ko bagomba kugira ibintu byiza cyane gusumba hama no munsi sasa show muraza kubandanya show after show wow nafise mu Burundi kamukora panguza abayizoza duheza guteka uheje gukara buca wihanagura ku mpuzu ariko ahandi ni intebe nziza shaka hose tugwe turahicara tumve kahewa kubera ko ngaho imbere hariho ventilateur ariko harabuza agaklime basi natwo ya ventilateur yahagije ariko irashikino irazunguruka nshaka irazunguruka nibona ko ari ibintu bisanzwe imbere ko dusoka nshaka tugene kano kantu fana tumva bon ni bidasanzwe nk'umuhungu boje nkanje ari experience maze kugira aho ushaka gutanga experience ku ba jeune gatonya benshi bataba bifite ikizere cyo kubaka bon il est vrai n'umuntu ababona iyo nico gihungu ico ubara kugire Franik ibintu byo kubaka Jeno ziki kweli Imana ihezagira babiri ntabesha abantu benshi no hasi baramunzi Jena ni gihe kirekire kiracangize mariage nibaze yuko nyimba ari gihe kirekire yo bari nka 6 mois 5 mois déjà kwe hari mu gatatu rero sinojanga ho niyemere
imisi ya mbere ukwezi kwa mbere crise yarinjiye natari vyatari ngo bishobore kuba remarkable kubera ntuburamenyera urugo yarinjiye aka crise ariko inyuma yaho narabonye kugira neza kw'Imana narabonye ukuboko kw'Imana narabonye Imana ishoye kunshumbusha mu bundi buryo bitandukanye n'ivyo nari nibaza ko yaje nafise experience umuntu agize mariage hari igihe bica byanka no gutinya nibiki amaso yawe ukaguma yugururiye ku bagenzi ate bana mugenzi azoca ngurana azoca agira ibiki ari ugasanga umugenzi arabuze nawe wakora yisuma mu biranka naho madame yahora yisuma mu nawene vyaranse ariko Sheri itabayo telefone yiwanje Ndishino yifise itabi. Nije ndayifise. Sorry. Oui. Sorry gato itabi telefone. En fait de musi afise urubanza. Hariho impene. Hariho umuntu ayibaga. Nindi ko ndaronde. Urazi kubaga. Etera gisu uwe ni muislamu ni sawa. Kwa jisi isiwe haramu. Ni vizuri mwislam aichinde asikuje usema abasema mpava babaza baseme ni sijui kafiri achinda mbuzi njoo wewe ichi ugeze he urabona ngaha kuri aya madodani mashasha mu ngagara aha ku mpene muri katra nyine kuri dodani yinyene dodani inshasha nyene ucuhagarara aha nyene urupangu ruri ngaha nyene kuri dodani wewe mwise tuzakuduga ndaza kubereka ariko ucuhagarara juste gaho niko teasisi ucuhagarara ngaho ugenda zakugutora amatara cyose cyane sawa cyose mu rugo hano hasi nta kibazo man kenzi mire none bitangira urugo gwiza sawa ava muri filme n'amafaranga hari urumva rero nibubake ejo Patrick kuri akeza yagize mariage mwabibonye kandi turamufelicite felicitation nyinshi Patrick naho Patrick asaragurika ntaco azuguma hamwe bana Patrick afite ibintu byo gusaragurika kandi Patrick yambwiye Patrick we guma hamwe uri umuntu w'umugabo afata ingingo y'umuntu w'umugabo afata ingingo arako yafashe ingingo ari cyo nabonye umujona wese agiye kubaka ari wifatiye ingingo koko ategeza guhinduka uko biri kose araca hinduka hama nande wundi na CK kuva muri Step Media yaragize état civil Simbizi yaragize mariage na Simbizi yaragize mariage donc muravyumva yuko abantu benshi bariko bagenda biyangaje kandi ni vyiza hariho nabandi nk'umuntu ariko adukamera n'umusore byarananiranye twarasenze byaranka mugabo to turagerageza ariko byarasikarongora ariko urumva abantu nyene badashaka kurongora bariho fiko nako byasikarongora abantu byase ariko urumva bizokunda ni bukebuke yes ico kintu kumenya gufata decision yo kugira ngo uje kubaka benshi barabigira ko ubwoba ariko hari abajone benshi bararinduka bagafata ingingo kandi nyuma yaho Imana igahezagiye yarahezagiye Simbizi yarahezagiye n'abandi benshi yarahezagiye na Patrick yabigiyemo shaka kugira ngo ubatiye moyo yani basikwina woga kwera je nabonye rasuye kubesha huri umuntu umwe muri babiri moyige je naho ndaba nkiri umusore mu gatondo urabizi chapati nk'ibyo imeza bari chapati maharage kwa maziwa usanga biguye muri 5000 sivyo midi assiette muri ville ni 12000 hari kifanta usanga biguye muri 15000 donc ayamaze kuba 20000 aho mwijoro ntarashika mwijoro givuga ati bana ko ntoronka ahantu hugaye na tevye nini acari kureka brochette ugasanga 15000 yandaragiye ugasanga uriye 35000 ayo 35000 yasize muri hira ni hasyo ikwiye urumva rero ibintu bifashe gufungura umuntu umwe birashe gufungura babiri sinzi gituma bagira ubwoba kandi n'abadamu baba bafite imigisha yabo urongoye kuri urabona blessing zitubwoba abantu barakubaha kandi baranakwizera nk'ubu sinogenda ahantu nkasaba umuntu ideni ngari inyeme aravuga ati wowe turafite address tugende kwa Noraske nk'ubu mwaramuze wamuze aho munsanga ariko kera nkiri umusore twarabagenza ariko nta numwe yarahaza aho ariko urumva ubu avuga ati ikwapa ndoye yes kwashaka kugura imipira ya Fiko abakunzi ba Fiko bashe kumurondera ku ma platform yiwe Facebook arahari canke bakandondera nanje ku ma platform yanje Fiko numwe mu bajene tuko turasupportinga turashigikira mubona yuko ariko kina filme neza sinivyo aririmba neza arafise n'indero aruba antuka Fiko ari mu bantu bubaha je ni mwene wacu ariko urinze ubona umwene wanyu musupportinga gukene kuri ubumuza afise umutima mwiza rero umuntu nk'uwo nyara kwiye gushikikirwa mu mushigikire abankunda abamukunda abakunda African TV
ingoro tugende dukore hama tuza kubandanya urubanza akiya telefone yawe urayibagiye yego shakaka uguma kurondera Yo, yes yo. tugende amadukora urubanza hari urubanza rwiza n'umunsi udasanzwe ukavuga ibintu vy'impenterero Impene. impenterero biteguwe gute mbuzi iko kule aioni kuri nasubiri abayichinje tugende kure. tu unaiona mbuzi hiyo mbuzi iranatubonye mbuzi unaiona yes iyi yabuze umuntu ayibaga umuntu ayibaga gombaze bata iyi ni mucopo kandi irakwiriye irakwiye nayikuye ruguru nayizanye so ujye umucoporo no ni muzi mucopo. abakunzi ba Umucopo. solution capo abakunzi ba Noah Haskell na 3 Fanny Lavin 3 fa muri rusangi mucopo turaza kuryoherwana abona ko imiteguro ari myiza hamwe no ngaha anya urabona yuko uravye intebe z'icubahiro antuka ngene bariko barazambika amabya kazi karakubanye kenshi sana bebe pole sana basi wai babu zengu narongo umugore adakora singuyu ntari karakora shana umukozi vraiment Dukuwe kata n'abantu baje kumfasha ndi mu nguri mihanda yarati ane udaruka mejeje ngo jere sisenga nasenzi ya mbere fiko bamubuze aha ama uzabaza fiko gusa to Kalibu. uyitwa Anita jewe nati niteguye barabibona niko uko waje witeguye neje naje gukora ngaje nkora ngaha ego kweli ushahangiriye turiko turakugumiriza kugira ngo uramutse abakunzi ba African TV n'abakunzi ba Solution Cup n'abakunzi ba 3 fa n'abakunzi banje eh rega je ndabafise nanje yambu cane tuvuye guhimbaza umunsi w'Imana mugabo abantu bacu n'abapagani Entreta wagiye guhimbaza umunsi w'Imana wambaye n'uyu mupira bra kwapa none inyambara bamerika ni mwambaro mwiza cyane none si Imana yaduhaye bereke ko mutabibonye bereke wewe wambaye kibrand cha gode ndabira namuzi ukutambara tuwapi ukabutambara solution cup N'Imana. ukabutambara Fiko. fiko ukabutambara solution cup ivyo bindi wambaye je ntavyonzi Imana irabizi Eh. yego Eh. no mwisenge nuko byabimeze wari wapendeje Kana bisanzwe. umupira wa 3 fa ibintu biraryoshe uje kumufasha akazi ni vyacu ntabwo kumufasha ariko kandi urumva turavyikorera no gukora ibyo wawe tukora ibyacu wewe witeguriye gute uno munsi ndumva ko hashushe nyene mfe ibintu birashushe cyane ibintu mugabo bakora kwakura uri nkumi kandi akeneye umugabo ariko yashitse yibariza fiko none sigo si umusore fiko n'umusore kandi umusore inkumi baza umusore ariko cha nabonye hari undi muntu amufiriye ninde fiko ari umuntu yamuvuga ninde uwo muntu si mwebwe mwamuzanye kirakundi uze ko bafuha umise ko bafuha aracicagurira werinde oya mugabo namwe nk'umuryango murashobora kuza muramume ko ari umugenzi ushobora bose tubakunda Clarisse turamukunda Anita turamukunda none gaye tugigo vuba amahitamo ni fiko ego aza kuzajya tuba kumuhamagara kugira azagera fiko ndakunda kubabaza nawe usanga bavuganye dezo byavure ntavyonzi tuzura ko atatu ko bambaye ibipirisi yose yanwa ego ibintu by'abantu birateye amakenga oh bakoresheje iyo wabo iyisa rega turi niki ibade urukundo ruraganje muci igihe cyose yes bo ngahanye imiteguro ni myiza kandi ni myinshi abona yuko abakunzi ba 3 fa abakunzi barindira iteka n'inkumbi hagi umuntu arashaka kumbura umuntu igishika umuntu neza kumbura umuntu atarabona none igishika none itandukanye iri hagati y'igishika wow yaragiye kumuzanira intebe sindi wewe uraza ko igishika bene itandukanye iri hagati y'igishika hamwe n'inkumbi inkumbu kumbura umuntu umaze kubona mwumva umunyotewe abakunzi ba 3 fa abafanira vine ba Solution Cup nyine abakunzi b'ibikorwa byacu tubarindiranye igishika cyinshi leo ni siku yangu hakaba hariho n'izindi surprise nyinshi ziza kubera nyine mw'ico kintu twise meet and greet kandi tunashimira cyane abavyitabiriye 50,000 kino gihe mu Burundi samahera make n'amahera y'agapira uwo muntu ari nze yatanga umva uko nyine aba nawe ari ibintu afitiye igishika ariko kandi hariho n'abandi batashoboye kuronka ubwo buryo nawe nyine arabo ku mutima sana nabo turabasabire Imana ibugurura imiryango kuko nta Imana itokura umuntu ntanitomushikana ariko kandi si ukuvuga ngo twarabirengagije cyangwa twaragize ako ni kubera ko uyu munsi twari dufite ibintu byinshi tugomba kugira bikeneye amafaranga bikeneye iki
tuzogira n'indi yagusa none tubahamagara mbere baze kwagusa tuzobahamagara ikindi gihe ndavuga ikindi gihe tuzohamagara abadoshobora kuronka uburyo kandi hari igihe nyine natwe gazaho aho yareka nivugira bikababwire hari igihe ushobora kubona wowe turatse nka 50,000 ngo nayo kuza muri ibi bintu ariko ugasanga nayo gukora ibindi bintu kandi atari iby'umuryango wacu ariko ari imiryango yindi sinoca mvuga ngaha kugira ngo wumva we umenga agiye kwihaya ariko ababizi barabizi hariho nyene rero kaze cyane ndabakunda cyane naho ntarababona ndafitiye igishika cyinshi mu bantu benshi baza kuba bari ngaha abantu utazi ego batangiye gukurikirana kuva ukiri kubabone ubusa no musigeze muri plus de 100,000 no musi na Silver Award yarashitse ni ibintu bimeze gute kuri wewe ni ibintu by'umunezero n'ibyo kwishimira cyane kubera ko ntibyari byoroshye uretse ko n'ubu bitoroshe hariho abo twahereye kuri zero turi kumwe gushika uyu munsi hantuka ngira baraza kunshingira nawe bamwe ariko hariho ngira ngo n'abandi bamenye kubera amagume kanaka mvuze amagume ucuvuga ati ibihe by'ibibazo ibihe byo kuvuga afanya bintu umuntu adashobotse iki ugasanga baca bavuga ati ico kintu kidashobotse ni giki bakaca bashaka kumenya uwo muntu bakaca bamperereza bonyine ubwabo bakaca bavuga ati ahubwo rero uwo muntu uti ni fresh hakaba hariho n'abandi baje kubera ko narose umugabo wanje yitwa Kezimana yachegira amafyeri oyingo yashaba romantique sabwa munevre wabaye romantique ngo bano haske wa yo no kali hariho n'abandi rero nako ndavuga hariho n'abandi baje kuva ndose umugisha wanje nsigaye ndamwitanzanya umugisha umugabo wanje kuko umuntu adasanzwe kwenda mutera imito umugabo wawe none be kuca wirabishaje oya ahubwo yabwo yabaye romantique sebwe genda mubona yabaye romantique afati yabuze ko yifata ariko naregiye bebe nzanye umugisha wanje hariho n'abantu nyene yaje zanye ico gihe hariho nyene byinshi by'umugisha byiza yaje zanye byose renda bishimira Imana muri byose urabe mpunga DJ Bon ntibikwiye nabo bose bazananye n'uyu unyi bari abakunzi bibo cyane nanjye baca abakunzi nyine Nora mwubatse ikintu kinini nk'umuryango wanyu igiki ushimira Imana Imana ndayishimiye bwa mbere kuba ari Imana y'inzigirwa kandi ndayishimiye kubona ko igihe cyose Imana iri mu bintu byawe nabyo bigenda neza ijambo ry'Imana rivuga ko byose byavuye ku Mana nta kintu kimwe gihari kitavuye ku Mana ibyo twakwihaya ni byinshi ariko icyo dushima cyane nuko Imana yabaye umuzigirwa mu buzima bwacu rero merci kuba dukunda merci kuba dukurikirana merci kuri mwebwe mwabaye inshuti zacu ntimukiri abantu dukorana muri abavandimwe ndazi ko mwahe ibintu byinshi murazi kandi bazi yuko no musi uza kwera wose uza kuva ngaha 22 23 tukinga numva ko nivyo ari ikintu kinini rero bana ko n'uyu ari umuntu wo entreta umuntu akomeye ari umuganga w'abantu bafite mu mutwe azatuganiriza ndamufite akantu kihungabana muri latete abantu bafise abantu bahemukiwe bahuye n'ihungabana uyu arashobora kubavura muganiriye tu urabona muri iyi minsi babita psychologue psychologue tukigira ku ruhande make nk'uyu agatumanya biwe n'abagwayi biwe akavuga ati yewe nirigwe n'abagwayi reka nirigwane na solution couple ngaho mukanya havambara igitenge akubure ngaha kiri biki donc twarose abantu benshi babaye umugisha je nizerera cyane mu bantu gusumba ivyo tworonka imiduga amazu n'ibintu bihera ariko ufise abantu bufise ibintu binini rero ndabashimiye mwese muri ngaho urabona yuko n'uyu n'umuntu akuze n'umutama urabona yuko ari umuntu yisumbuye ubu nzi ubona umuntu w'umutama nk'uyu no gusenga ntiyagiye kugira ngo tugumane yambwiye ati muhungu wanje tugire gutya dukore gutya urabona ko ari ikintu ciza rero turashigikiwe turi twenyene
biraryoshe rero merci beaucoup hama African TV tugumane mwe mwana ngitwe turakora ibikorwa bareka duhagarike gatoya mademoiselle tuza kuyaga mu nyuma bwira akajambo kamwe kihumure ku bantu bafite ihungabana mu mutwe muri uno mwanya make dusetse byose ni mu mutwe byose ni mu mutwe bifira mu mutwe kandi bikirira mu mutwe merci beaucoup mugumane natwe bw'gatwesera ibikorwa bitandukanye no gushika mu masaha y'umugoroba aho aza kuba hari ibirori bidasanzwe bakunzi ba Twafa abakunzi ba filme Ndundi abakunzi ba filme No Hasi na Fanny Lavin ndetse n'abandi basanzwe bakina muri Twafa basanzwe bakina abakunzi ba Solution Couple merci beaucoup ndabwira kugira subscribe gusharinga ibiganiro bigiye bitandukanye byinshi n'ibikorwa byinshi bitandukanye vyiza bigiye kuza asante sana kumana natwe rero kirango ubonye Twafa ubonye urukundo ubonye Solution Couple ubonye nyine ebana bitu bya hatari merci beaucoup